yasongoye amabere uyatangugira kabiri keza atahanya iPhone kibaza na miliyoni 6 none iyo iPhone ayikuye umva baraguha touch magana nabo munyu bakagutacinga bigaca bigora uzicaze bingora no munsi baja mu isoko muri supermarket bahagura igitsina cyo gitsina givuze chargeur acomeka muri kura hanyuma akacicomekamo ibintu bikabura udubi igituma ubukwe bubaho ni imihindagurikire y'umubiri hari imyaka umuntu agerako agasanga igitsina cyiwe gikeneye ikigenzi cyacu agashaka kurungura no guhuza ibitsina urabyumva muri ico gihe rero haba hageze yuko igitsina iyobezwe yacu itegeza gutorerwa umuti muri sangu uretse izo nguvu z'umuhamagaro za mpemugera ziba mu muntu umukozi w'Imana umuntu nk'abandi sivyo nico gituma yirinda nk'abandi bose dushobora kuvuga ngo kuri umukozi w'Imana ngo bokuguranira mu cyumba n'umugore canke umukobwa ngo uvuye ngo bwoca mubumbatiranye ngo mbwa ntumwifuza wapi yego turabona muri no minsi abaprofete canke abapotre canke abapastori bavugishwa bagakora ibitangaro mbega ni kubera iki Apotre MBAYAHAGA taramubona muri akoze intuzenya ngo nguraronse ibi ngo duza ngo mera nkugurura umuduga turabizi birabaho mugabo mu bisanzwe nibimenyetso byerekana koko kwisigeze kure cyane gose akaga kamaze kwinjira mu nzu y'Imana abera bakwiye kwiyeza gose arimo kugaruka kuko muri ico gihe ijambo ry'Imana barisuzuguye kuko wibuka abafarisayo barigeze kuza basanga Yesu ari kumwe n'intumwa ziwe baramubaza bati ko Mose yavuga ko umugore akunaniye umuhice tukamwirukana wowe bivuga kwiki kuri pastor ntiyitwa dadi yitwa umwungere niryo zina gihe n'umwungere mugabo sida ngo muvye mwemo eko barashobora kuvuga Paulo yandikiye Timote yavuga ati uwo nabyaje ubutumwa bwiza waramubyaje ubutumwa bwiza ni jambo ry'Imana bamubyaje iryo jambo ry'Imana ryo rituma rero nawe rica rimwereka uwo yitase uwariwe kuko nubwo yoba wewe wamubyaje ubutumwa bwiza si wewe ni mwemu yari ari muri wewe igitangaza ku Mana no kubona umunyabyaha umwe ngo mwisi nzima yumva ijambo ry'Imana likamuhindura akihana. Every story matters. You well know my people, it's another day, it's another blessing. Kumana nama kumusukundi bakunzi ba STV. Uno munsi tukaba twagira ibibakwe tukaba dufite umutumire ego uwo nawe nta wundi Pastor MBAYAHAGA is there. Nuko ngira navuze amazina naye naco bitwaye naco bitwaye umeze neza namahoro nta musongo ego turamugiriza abakunzi ba STV ni mugira amahoro amahoro y'Imana bane nawe cyane ego no munsi tukaba tuje kuyaga ku bintu bigiye bitandukanye harimwo dufate nk'intahe kugira umuntu abe pasiteri bica ku bintu byinshi na mesikariye menshi turaza kuyaga no kuvyerekeye hari amadivorce hari ibintu amadivorce tubona muri no minsi hari ibintu byinshi cyane gose nashaka duhere nko kuva mu buto eske umuntu agira be pastor ni ibintu umuntu akurana birashoboka kuko nkoje mu kuva mu mwaka muri primaire washaka hari gihe wasanga abanyeshuri twigana banyizera akaba ari nama ndi uri umurongozi w'ishuri gushika ninge muri secondaire mu windi kuri general delege mu 8 mu 9 ndi muri cycle supérieur narinze mpeza ndi mu delege general rero ivyo byose urashaka gusanga Imana ikibiroranya ati umuntu reka nuko byagenda kandi sinaruha cyane wasanga abanyeshuri bagiye bakavuga bati mu kibanza kanaka dutorana yego ugasanga umuntu umwizigirwa ugasanga bampurije ko baravye ingene mbameze yego mbega muhira naho ye niko byari bimeze kuko hari umwana usanga baza ubwenge mugabo ugasanga ibana aguma agenda mugabo ugasanga ni wa mwana yizeye aciye ubwenge bo muhira ho sinobifatira ko cyane kubera abana tuvukana bamwe ntitwakuranye mugabo jewe
umwana wa mbere ku mugore agira kabiri ni ukuvuga ndi imfura hanyuma uwo nkurikira ndamusumbya imyaka myinshi cyane urumva rero nta kuvuga ngo bari niko byari gutegereza kugenda niko byateza kugenda mugabo ndazi yuko mu rugo rasanga nkora ibikorwa byokora abahungu bigakora n'ibyo bakobwa bijya bavuga ngo arasenya akavoma je narabikora nije nasenya nkavoma nkacumba nkateka byinshi n'uyo mwana nkurikira naramuheka waramuheka wari uri mukuru cyane nkajya kuvoma ndamuhetse nkajya gusaya ndamuhetse mugabo urumva navyo birafise icyo byaterereye icyo byaterereye mbega uri umurongozi mukuru w'ishyirahamwe Natura ukaba uri n'umuvugabutumwa mbega n'umuvugabutumwa ya Apotre ni ibintu byoroshe kumanaginga uko ari bibiri canke n'ibintu ugenda murahura n'ama challenge jewe umuntu nigira ko cyane ni intumwa Paulo mwese muramuze muri Bibiliya mugabo naramwigira ko cyane kuko Paulo niwe yanditse ibitabo byinshi muri Bibiliya byerekana ko yavuze ubutumwa bwinshi gusumba izindi ntumwa ariko burya yagiye mu rugendo rw'ivugabutumwa inshuro 3 gusa ntiyarengeje kuko akandi kazi ka misi yose yajisha amahema akongera akayadandaza urumva yakora ubuzi bubiri yarakora amahema akayadandaza yamara ko gushira amafaranga ku mufuko agacagira turongera ntegure ndavye inyungu narose ndabe impamba ingene ingana cengenda mwivuga butumwa rero nibi navyo biri wanje byo mwari mumbajije Bibiliya bitoma avuga ati burya ikintu cyose cyagenewe umwanya wacu nta muntu umwe yahamagariwe kuvuga ubutumwa gusa ngo ahereyo ntihagire ikindi akora ntisivyo kuko muhateza kugira no gusengera abakozi b'Imana barababwira bati ntidushobora kuzeza isengero ry'abantu benshi rininiya mu gihe udashoboye kuyobora igi wawe muhira rero ishengero ry'imuhira rero ni ukuvuga responsabilité z'umugabo mu rugo nubwo bahamagaye gukorera Imana urazigumana cyane gose utegeza kumenya ingene umugore yambara ingene afungura ingene abana biga ingene bafungura ibintu byose biba biri ku gatwe kawe nico bituma rero kenshi uzosanga iyo abantu benshi batagize ikindi bashira ku ruhande niho uzokwamase kenshi usanga abantu bagwanira mu mashikanwa bakagwanira mu mashimwe y'abantu ariko kenshi yaba abantu bavyumva neza benshi bakamenya ko umuntu ahamagariwe gukorera Imana atababujijwe gukora ibindi bintu abahamagariwe ahubwo kuba akarorero mu bindi byose rero muri ico gihe biranyorohera kuko ndagifise umwanya wo gusenga nibyo ndafise umwanya wo kokipa umuryango wanje ariko ndafise umwanya nageneye akazi gatangura saa 9:30 gushika saa 9:30 muri ayo masaha kurikira harimo amasaha yo kuja ku rusengero harimo n'amasaha yo gutaha kare ukaganira n'umuryango ukamenya ukuntu biriwe mu rugo ukuntu byagenze ibyo rero jewe nta kibazo binteye yego waroheje kumbwira ko ari Apotre mbega turazi ko muri mu dini dini ari katolika bahera kuri umuntu uzenya ngo umufaratiri navyo nyene biraduga canke ibyo hari ikintu bivana ku madoctrine y'amadini atandukanye mugabo iby'umu Apotre n'umuhamagaro uri muri Bibiliya biranditse muri Bibiliya kuko hari handi bakubwira ngo utatanguye kwiga amashuri y'indoramana n'ibiki mugabo abandi batangura guhamagagwa hanyuma Imana ikabigisha mu nyuma cyangwa nayo mashuri ya theology ya Bibiliya bakayiga mu mugabo bumva ikintu muri bo kibo kiyadudubiza kibatuma kuvuga ubutumwa bwiza ngiro urubona nk'abantu usanga baje ku masoko baje ku mabisi hagasemerera haje ntasemerera ngo kubera ngo nawe ntafise ukuntu abona kumenga byo mu mara macha mugabo hariho ingufu zindi ziri muri we zitwa umuhamagaro zituma adashobora kuba atacari karavuga hari izo ngufu rero nizo bita umuhamagaro umuhamagaro ukujemwo rero nturaba amashuri nturaba ubutunzi kuko wanashaka ugiye kuraba mu ntumwa za mbere zose yari yarize yari Paulo gusa wenyene izindi zose wasanga bagwa arabarovyi abandi barabatoza kori wo kwibariyeri ndumva rero bari nabo baje kwiga ibya theology biga ibyo bari yabatize banditse bakoreshejwe na mpemu yera muri ico gihe rero nibaza yuko atakibazo ego mbega baba bita namwe daddy siguri iki kuri mwebwe ubwa mbere hoho Yesu yaravuze ati mu minsi ya nyuma hazokwaduka abantu abo bantu benshi bazovuga ko bakoreshwa n'Imana bakorera Imana mugati
abafarisayo bamubaje avuze ati muzobarabire ku ngeso zabo sibyo rero muri ico gihe Yesu yahantu yavuze mu butumwa bwiza aravuga ngo ntihagire umuntu numwe muzokwita data uretse data wo mwijuru no kuvuga umuntu rero akijijwe abantu yo kwita basa ni babiri gusa nise umugabo wa nyina wamuvyaye mu mubiri mugahagaze mu vy'impwema ni data wo mwijuru wenyine urumva bita badadi sivyo sinzi yo babikuye n'impwemu yabizanye ariyo ariko mu vy'ukuri ari bibiliya ibitomoye neza ntababaho data ni data wo mwijuru wenyine no muvyaye ko mugare y'abantu usanga ari umusorangana nkawe ngo nuko ari apotre cyangwa ari prophète ahagomba ko abakecuru n'abatama bo mwisengero bamwita dadi bikunda bakunze kumusuzumya banamwuzukuruza mugabo uravye Pawulo ingene yavuze neza abwira Timoteyo kuko Timoteyo yari umurongozi w'ishengero mugabo urwaro yari umujene yari akiri muto yamubwiye ati igihe cyose uzobona umuntu agusumbye imyaka mu rusengero uzomuvugije nk'uvugisha se niwe uzomwita so niwe abona umuntu w'umugore akuze uzumwite mama wawe n'inka nyoko wawe hanyuma n'abakobwa bari mu isengero uzubite bashiki bawe ubagire nk'abashiki bawe kugira ngo ivyo bintu bizotuma ubuto bwawe butagawa rero muri ico gihe abandi rero wanashaka ivyo byadutse ngira muri misi no ziko turabibona harabona abo tubaza ati ivyo bintu mbega muri ariko mu byo kuri pastor ntiyitwa dadi yitwa umwungere niryo zina gihe ni umwungere mugabo sida ngo muvyeyi mu vy'impwemo barashobora kuvuga Pawulo yandikiye Timoteyo avuga ati uwo nabyaje ubutumwa bwiza waramubyaje ubutumwa bwiza ni ijambo ry'Imana wamubyaje iryo jambo ry'Imana ryo rituma rero nawe rica rimwereka uwo yitase uwo ari we kuko nubwo yoba wewe wamubyaje ubutumwa bwiza si wewe n'impwemu yari ari muri wewe ni Imana yagukoreramo kandi ijambo ry'Imana ntirihinduka rivuga ati data n'umwe wenyene wo mwijuru rero ntihagire ababyitwaza kuko hari abantu babikoresha kugira bace bashira mu buja abandi babone yuko no kutunganya ishengero birahari bakubwira ati ishengero rimeze nk'umuryango jewe ngahaye bahera kuri ati jewe ni nkaso wo mu muhira kandi umwana ntaje avisa avuga kuri se amategeko ni wayazana ni wamenye ingene ibintu vyinjira ni wamenye ingene bisohoka aba harimo umutego washaka ukugomba kumenya ingene biyorera ko ibintu byose byashikaye mu rusengero uravyumva mugabo bujya mu isengero ry'Imana tushaka kurigeranya no kuvuga ngo ni nko mu muryango kuko nye n'ishengero ni Kristo wenyene twe turabakoze kandi turavaho ishengero likabandanya ishengero ntiripfaka rero ngo gitwa imfuvyi kubera pastor cyangwa prophet yapfuye cyanke yaguye oya mugabo data unye n'ishengero ni Imana ni Kristo rero kugereranya ivyo ugaca usanga wabiteye mu bantu n'iyindi myuka wabashizemo tutazi n'abantu baca rero hari abavyemera uko mugabo kenshi no kutamenya yego muri kino gihe tuko turabona ibintu byadutse by'amadivorce byo gutandukana kandi byanatandukiriye no ku bantu bavuga ubutumwa bigi ivyo bintu byo muvuga iyo uwo mwuka waje byo oya n'umwuka w'ishano waguye mu ishengero ivyo mu bisangwa ntibibaho kuko wanashaka pastor akagira divorce canke apotre prophète turabizi birabaho mugabo mu bisanzwe nibimenyetso byerekana koko kwisigeze kure cyane bose akaga kamaze kwinjira mu nzu y'Imana abera bakwiye kwiyeza gose arimo kugaruka kuko muri ico gihe ijambo ry'Imana barisuzuguye kuko wibuka abafarisayo barigeze kuza basanga Yesu ari kumwe n'intumwa ziwe baramubaza bati ko Mose yavuga ko umugore akunaniye umuhicaye tukamwirukana wowe bivuga kwiki inyishu yatanze irazwi iranditse muri Bibiliya yavuze atoya Yesu uko mvuga kuko bahanditswe ngo bose Imana yabaremye ari uburyo bubiri mugabo hagera igihe ivuga ngo umwe azosiga se na nyina uwundi asiga se na nyina baze babane akaramata ngo ntibazoba bakira abantu babiri bazoba babaye umuntu umwe iryo jambo ravuga ngo ntihagire umuntu atandukanye ico Imana yafatanije hanyuma muri Maraki cyo ca kabiri umurongo wa 14 haravuga ngo Imana niyivuga ngo jewe uhoraho nije nabaye cabona camwe n'umugore wawe mu bucanje wa mbere
rero sinkunda ko abantu bahukana sindagukunda kuko Bibiliya ngo rikavuga ngo wahukanye sivyo cyangwa ukarongora wahukanye ubusambanyi ngaruke rero mu bindi rero bya scientifique washaka kandi wanashaka bituma ubukwe bubaho buryo umuntu ntabakeneye umuntu aza kumufasha gukoropa mu nzu ntabakeneye umuntu aza kumufasha guteka no guhanagura ku meza oya igituma ubukwe bubaho ni imihindagurikire y'umubiri hari imyaka umuntu agera ko agasanga igitsina kiwe gikeneye ikigenzi cyacu agashaka kurungura no guhuza ibitsina urabyumva muri ico gihe rero haba hageze yuko igitsina iyobezwe yacu itegeza gutorerwa umuti no kuvuga nico gituma biri yavuze ngo ikigore cyose kizoronka ikigabo cyacu urabyumva rero je cyambaza rero none umuntu nimba hisemo kwahukana deja hisemo kuviyora cyangwa gutesha agaciro ishijambo ry'Imana rivuga hanyuma ikindi naco yeske yahukanye kubera yasubiye munsi y'imyaka yarafise ishaka wa mubiri ntazosubira kurondera igitsina agiye kuba umusore kubandanya n'umusore yeske agiye kubandanya ari inkumi nimba ico kintu kimutuma arondera igitsina kindi kikimurimo yahukanye kugira akora iki amutaye kugira atore uwundi arataye mu yindi mvugo yinjiye mu busambanyi niko bimeze bigenda gute ngo bishike mu bavuga hari abantu babifata nk'ibisanzwe bigenda gute ngo bishike mu bavuga butumwa tuvuga ate ni babandi tuvuga n'umuntu nk'abandi cyane mu bisanzwe uretse izo nguvu z'umuhamagaro za mpemugera ziba mu muntu umukozi w'Imana n'umuntu nk'abandi sivyo nico gituma yirinda nk'abandi bose dushobora kuvuga ngo kuri umukozi w'Imana ngo bokuguranira mu cyumba n'umugore canke umukobwa ngo uvuye ngo bwoca mubumbatiranye ngo mbwa ntumwifuza wapi kuko umubiri wambaye si icuma se n'igiti n'umubiri w'umuntu uravyumva muri ico gihe rero bishika ryari mu gihe umuntu hajya agera kwahukana yabanje kwahukana mpwemu yera bamaze kuvana kuko mu bisanzwe aba yaraguye apana kudandabagirana gusa aba yaraguye aherayo kuko kugira urinde wahukana haba harabayeho gushwana n'umugore cyangwa n'umugabo kutumvikana haba harabayeho no kugwana no gutukana n'ibindi bintu bibaho nimba umukozi w'Imana ashobora kumva kakanwa kiwe kosora igitutsi agatuka umugore wiwe cyangwa umugore w'umukozi w'Imana agatuka umugabo wiwe mu yindi mvugo mpwemu w'Imana yagiye kera ntawe ukihari rero umuntu yamaze kuvamwo mpwemu yera akamuvamo yamaze kuba umuntu asanzwe nk'abandi ni umunyabyaha batije nico kimwe n'umunyabyaha wundi ataraba nico kimwe rero aragaruka guhezagira abageni ntibishoboka kuko ababaroza none uhezagira yega se wahezagira se ibiganza mu bisanzwe guhezagira n'amavuta yo batandisha dafise ndetse guhezagira abageni normal kugira abantu barongore bagira ubukwe hari inyigisho bacamwe hari impanuro bacamwe zo ku mukozi w'Imana akabamarana iminsi none uwo muntu yamaze gusambura urugo rwiwe yo kwigisha abageni gute ingene bazokubaka urugo rwiza birashoboka ntibibaho yesu uwo muntu urugo rwanaka ntigwagira ibibazo yoruhanura gute kugira ngo umwuka mwiza ugaruke mu rugo nawe ugwe warusambutse ntibishoboka ntibishoboka rero ikindi kiba kigoye niki nuko abantu bose bemeye akabarembera ko ikiganza ngo bagira hezagira ubukwe bwabo arabaroze kuko ubushobozi buri muri we ntibukiri ubw'Imana ntibukiri ubw'amwemu yera n'ubwiwe gusa kandi icyatumye ubwiwe rusambuka nicyo agushizemo mu yindi mvugo mpwemu w'Imana ntiyigera asambura mpwemu w'Imana arunga mpwemu w'Imana nta kinyoma avuga mpwemu w'Imana ari mu ruhande rw'ukuri nimba dufise n'ibyo tugaragaza mu rugo kuko abari mu ngo bose so kuvuga ko bose bubakase ari abamarayika barafite utuntu bapfa mugabo inguvu zo kugira ngo babirengere n'izi no kwihangana mugabo bitangwa n'inkomeze ziva mu masengesho ziva kwa data ni connection y'ijuru hamagara uyirimwo nta kintu na kimwe utokwihanganira mugabo yivuyemo uri viora nk'abandi bose umupastori cyangwa umuapotre cyangwa umuprofete arashobora kwiromarira ashobora gusubira ntashobora kwiromarira ahubwo pfumva gute arashobora gusambana kumugaragara abasore gusambana no gusambana kumugaragara
niko bimeze kuko umva kuko nimba uhebye umugore heba nyene ugumura uko nyene uhebye umugabo nawe ntuze kwifuza uw'abandi oya umuko abasubiye gusamba kuko irabinibuza nta muntu yahukanye yemerewe kurongorwa sijewe ni bibiri bivuga none barashobora kuvuga aho ubutumwa bo barashobora kubutanga normal mabujya umunsi utandukanye ko n'umugore canke n'umugabo wawe nimba umukozi w'Imana vyateza guhurira n'umunsi utanziye ko imihoho mu mirimo y'Imana vyateza kubera rimwe icarimwe icarimwe ego turabona muri no minsi abaprofete canke abapotre canke abapastori bavugishwa bagakora ibitangaro mbega ni kubera iki Apotre MBAYAHAGA Isidore tutamubona muri akoze intuzenya ngo nguraronse ibi ngo duza ngo mera nkugurura umuduga ngo uzoronka umuduga murakoze kubibona ubwa mbere hoho nivyo abantu bashobora kuvuga bagakora n'ibitangaza mbwa wibuke n'abapfumu bo kwa Farawo ko ibitangaza babikoze ngira muravyibuka abapfumu bo kwa Farawo barabikoze kwera rero igitangaza Imana ivuga ni kimwe gusa burya igitangaza ku Mana si uko umuntu yogorora ukuguru kwari kwarizinze cyangwa ngo amere ijisho irindi ritari rimwe igitangaza ku Mana ni ukubona umunyabyaha umwe ngo mwisi nzima yumva ijambo ry'Imana rikamuhindura akihana agakizwa ngo mwijuru haba iminsi mikuru ico gitangaza rero je ndagikoreshwa minsi yose mugabo ntikiboneka oya byo kubwira abantu ngo dahwa gomera nk'uguru d'abord ni kinyoma Imana irahezagira abantu nivyo mugabo wibuke muri Matayo 6:33 havuga ngo mubanze murondere ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo ibisigaye byose muzobihabwa nk'inyongera ivyo bindi muri ko muravuga ni inyongera kuko imiduga myiza n'abapagani barayifisa kurira indege abapagani ndaya birirwa barazurira zivyo nta gitangaza ku Mana kirimo ibyo ni nka kumwe suka imvura mu murimo w'ibigori n'urumogi byose witabi n'ubiharage bikamerera rimwe ibyo nibizanzwe mugabe igitangaza nuko umuntu yokumva ko ari mubi atagahata kagiyemwo ahuye n'ubushobozi bw'ijambo ry'Imana gusa akavuga ati jewe ndumunyabyaha agakubita inkoro hasi umutima ukamenekera imbere y'Imana akihana ibyo bintu nabyo hari abantu beshera ijambo ry'Imana kuko Imana iratanga imodoka ndabizi iratanga n'inzu ndabizi n'iviza irazitanga mu gihe iviza icyo gutumye nta ngorane mugabo Imana ni Imana do principe ifise ama principe ikoreramo ayo ma principe nayo ntica kubiri n'ijambo ryayo yavuze ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yayo ni wakora ndaguhezagira mugabo guhagarara imbere y'abantu ahera ukabesha abantu bose ku umwaka bazobarara muri etage nta kazi bafise bamwe nta ni parcelle bafise nta mafaranga bagiye kurondera ukababwira bose ko bagiye mu mavewite no barahira muzompinyuze Yesu azorindaza bajye bazicakiye bose batarazi inyonga niko nakubwiye bajye bazicakiye bose hariho abazozironga aho yazigeneye bazozironga mugabo nimba Imana itabigenye kera ko bizoba kuri wewe Imana ntihindurwa nuko umuprofete umuvugishwa w'ibinyoma avuze Imana iri inyuma y'ijambo ryayo mugabo ikizokwereka ko ari ibinyoma kubera ikibaca bongera ko ngo mugabo banza utange ituro gishimwe banza utange kimazi cishimwe kubera ko batokurindira ukazobanza ukabironka hanyuma wamara kubironka ukaja mu ishengero gushimira Imana mugabo bwati mugabo kondisiyo kugira ikore banzuzane Paulo yandikiye abafilipi ati twebwe rero ntitushobora kumera nka babandi badandarisha ingabire z'Imana gusengera umuntu nta bimaze bisaba nta mahera bisaba sibyo guhezagira umuntu nta mahera bisaba ibintu byose ni ku buntu ariko Yesu yavuze ndabahereye ubuntu nawe mutangira ubuntu ni wabona rero umuntu akubwiye ikintu Imana igiri gukorera mugaje akubwira ati mugabo ivuze ko banza kuzana tongo nayo wameze nukundi nuko nyene wiruke wahuye n'umwambuzi arakwambura kandi yego birakunda muri no minsi ndiko turanabona kandi abo twita abahungu bakiri bato cyangwa abakobwa bakiri bato
baja ku bantu b'abasaza bakuze mbega byo biko biterwa n'iki mubizi kwiki bwa mbere bashuga daddy bashuga mami nishana urabyumva icambere cyo no kuraba imico y'igihugu yagira atituka bitewe n'iki n'amajambere azanwe n'ayandi makungu urabona ko abantu bose ibihugu byagiye hamwe ubu hari ibintu bitwa amategeko ibintu bita uburenganzira sivyo ngo bwakiremwa muntu bijya byinshi harimo ibikenewe mwari mu byinshi byatumye imico y'ibintu yononekara uno munsi nta mwana acererwa kuregwa nasa canke nyina agoya ngo je ndaza uburenganzira bwanje sivyo ndabize uburenganzira kera twebwe cyadutunga nta burenganzira oya ukoze kosa baragukosora mu kirundi ciza kabisa kandi waje no kugasozi ugahura n'umundi muvyeyi atari na gwawe wakora ikosa akagukubita kaguhana kandi washika muhira ntunabivuge kubera uduti nkabivuga baranyongera izindi mugabo no munsi abantu benshi kuri iterambere batashoboye kumenya ingene baryakira ingene bagitwaramwo riko yadusambura n'abana uno munsi n'abavyeyi ugiye kuraba nta mwanya bagifise kuganira n'abana babo ubabagurira amatelefone smartphone utayifise ugasanga umwana iwabo se n'umwikorezi w'imizigo nyina adanaza ku kaso kindagara niki ntibashobora kuronka ibihumbi 10 ku munsi mugabo kubera yasongoye amabere uyatangugira kabiri keza atahanya iPhone kibaza na miliyoni 6 none iyo iPhone ayikuye umva baraguha touch muga nabo munyu bakagutacinga bigaca bibora uzicaze bingora rero abana bakwiye kwegerwa bakababwira bati wa mwana uri kuragera mu bigero ukumva ibintu bitanguye kumera mu mubiri nkuko nuko atanse gendera kuri abahungu gendera kuri abagabo umugabo azoguhenda gutyo bamenya ko ari igipfu nigikubwira kikurye sivyo n'umusore nuko ugasanga umusore ngatewe mugabo uratamira ubwanwa twayibonye wewe ukaja hanze uzotera inda nakaze kawe hama rero bijya wavuze hariho n'ibitamakazi by'ibitabanga nyene byataye umuco batashobora kugira kumva yuko atewe isone canke yo maramazwe no kuryamana n'umwuzukuru wiwe mwavuga ngo ugasanga umuntu avize mu gituza ciwe umwana angana n'umuhereze w'umwuzukuru mubiwe donc ni ngorane cyo kimwe n'abatamu no muzo usanga avize ubuhanza avize imvi afise imyaka 80 cyangwa 50 n'itandatu 70 afise umukopine cyangwa umuhabara yiga mu 9 mu mwaka w'9 ni ngorane ibyo byose rero nakaga kateye ibihugu bikwiye gushiraho inzego zibiraba bagahimiriza kuza barahana abo bantu bosanga bakuze baza kurondera abo bana cyangwa abo bana bakundana cyangwa baryamana n'abantu bakuze nka Apotre bayahaga yo bahanura iki ubwa mbere ho bamenye ko bari kubakorera umuriro udahera n'abagenti ba satana bo mu bisanzwe uretse igisigo cinjiye mu muntu sinumva mutama yofata umwana ngana umwuzukuru wiwe akumva ngo yamukunze akunze iki wakunze iki ntibishoboka umugore mbwira ingene yokunda kana hagahungu igihe kavuka aragiye kwibarutsa iwabo bakoza mwibase kari gusa karira yarakabona uno munsi kagezaho kagera none akageza akantu kiwe nigikoresho mu bisanzwe harabaca bitwaza ngo urumva ngo bagiye kurondera ngo imisore ngo ikibazo oya nibiye usanga wanashaka keshi mu ngo haziho ukumvikana guke k'umugabo n'umugore ugasanga cyakikorwa citeka bateza gukorera mu cyumba gikuru cyo kurangura amabanga yabubatse ntigishoboka kuko bijya bikorwa n'umutima wugurutse umeze neza unezerewe rero muri ico gihe rero hari igihe usanga wa muntu arashatse umugore cyangwa undi arashatse umugabo bari muri situation de tension ntibumvikana iyo bibaye kenshi rero hari igihe usanga avuga ati ifu ko nja kwidepana quelque part sivyo yabona bigiye kuraba akavuga ati ifu ngira umuntu tugumana azuza rankemurira ico kibazo rero so gukunda ujya mwana w'umukobwa ari umutama ni gikoresho abari gikoresho ni gikoresho ciwe akoresha mu gihe akeneye kwikura umusonga ukuvuga ati norangura amabanga yabubatse mugabo wanje ntibikunda nico kimwe n'abajya abagore rero ni impuhwe nke bagira akavuga ati ubwo jewe bimeze nabi muhira nta kundi reka ndawo umuntu mpenda canke mpendesha udufaranga ndamwereke yuko ndamukunda ndamuteza imbere mugabo yasanzwe ni gikoresho yazanye ni mu esclave yiwe kuko abimukoresha uko ashatse pako wa muhunga bishaka mugabo kubera yaguzwe amafaranga
afise ubushobozi bwo kumubwira ati utangiriye ibiye nanjye sindaguha bya bindi ndabiheba n'ubu bukenera abantu barimo agaca avuga ati rero nta kundi reka umuntu arabe ingene musanzwe haba harimo n'esclavagisme muri kirako yego hari n'ibindi vyadutse byaba nuvuga ngo gay canke lesbianisme oya bijya byo ni shetani agenda n'amaguru kugira ntibishoboka ngo kuko ibintu Bibiliya bivuga neza ngo abantu ngo bononekaye mu ngeso zabo yareka avuga bajya nyene kuko Bibiliya avuga neza yuko kiza yuko umuntu ahuze ibitsina n'umuntu babisangiye biranditse muri Bibiliya hari igihe washaka bigaruka Imana ikavuga yuko abo bantu bakwiye kwicishwa amabuye urumva ahandi akavuga ngo n'abantu bakahebwe yarahevye urumva ngana Sodoma na Gomora yarahevye kubera ngo bononesha imibiri yabo bakayikoresha ibyitagenewe muri ico gihe rero navyo uzobera muri no minsi birakomeye kubera inyuma yaho hari finance manini cyane gose sivyo hari ibihugu bya rutura bikomakomeye bishigikira mu bantu wanashaka umuntu asigaye avuga nubwo bomufata yivye canke yishe umuntu avuga ati je bampora ko bampora ko je ndi homosexuel protection cyo ironka ubwo nyene bampora ko je ndi mu lesbienne visa gacha ni ubwo nyene kubera Satani ariko arinvestisa cyane muri iyo ngeso yo kwankiriza abantu uno munsi ubusambanyi uravye aho bugeze ahantu hagoye cyane gose ubu abantu basigaye basambana n'imbwa bakagira n'ubukwe imbwa ugasanga ijyamaye n'umwana w'umukobwa yabyawe n'abantu bikemerwa ngo n'uburenganzira bwiwe iyo nizofiri bagira mu isanzwe kuryamana n'igikoko ntibikunda navyo Bibiliya iravyanga uno munsi hagazeho abantu basambana n'umuyaga nkuba nibo bisambanira no munsi baja mu isoko muri supermarket bahagura igitsina ico gitsina givuze chargeur acomeka muri kura hanyuma akacicomekamo ibintu bikabura udubi ikayangara rero ibyo mwene ibyo rero byo muzoza murabona byo tuvuge yuko isigeze habi isigeze harindimuka inzamba ngo iri mu kuvuga Imana yarumiwe mu bisanzwe yifashe kwitama ntibyumva neza ntiyumva ibyo ari byo hari amamariage nayo tuko turabona muri no minsi kera tuze abavyeyi bacu bashakana bakuze ubutwe turabona amamariage ari precoce mbega vyo navyo nyene ari tovuga ngo niterambere canke twovuga ngo abantu we ko arihuta canke kuba hari izo ngo nizi ubwo umubona bamara indwi imwe cyangwa ukwezi kumwe ukumva yahukaye biba byamunaniye muri ico gihe rero usanga abantu bagomba bazi yuko kugira ubugeni ari ibirori vya mariage gusa babashire ko amashugwe imvino zivyine mugabo hagira urugo nyarugo ruba mu rugo maze kugwinjiramwo abashingizi batashe niho umenya rero ivyo ugiyemo nico gituma kenshi ubona bidakunda baca babivamo kubera ntibigeze bategurwa hanyuma ntibari bwagare mu myaka y'ubukure bashobora kwihanganira ibyo babona mu ngo muri ico gihe abantu benshi basanga hari n'abavyeyi babishiramwe uruhara kubera ubukene cyane no gutituka y'imico ugasanga umuntu kora yumvise ko agomba twagwe n'umuhungu wo kwa naka naho akaba ari umutunzi yazodukwera menshi kandi turonka nibi mu nyuma akora baje mu matwi wa mwana atarakura atanabishaka mugabo akamuhimiriza bakamwumbrije ati uteza kugenda yagenda uwo mwana bamurungitse gukora iki ni musa ntaragera kuba umugore uwo muhungu barongoje ku myaka 10 n'ingahe ntaragera kuba umugabo wamenye responsabilité z'umugabo atene mu rugo nk'umuntu se rugo nyene ejo biramunanira nico gituma rero burya amategeko urabona ko yashizeho imyaka ku mukobwa no ku muhungu umugabo bakwiye kuraba neza ubwo bukwe bakazabaraba ko abantu bageze kuko hari imico y'abantu batuzanamo abanyamahanga usanga bo barongorwa mugabo ku myaka 13 14 ni imico y'iwabo rero abantu bose bakwiye kuraba kuko isezerano canke kontra y'urugo niyo kontra maze kubona igoye umuntu akwiye kwijamwo afise ivyangombwa vyuzuye mbega ivyangombwa vyuzuye mu mushatse kuvuga iki kuvyerekeye ubwa mbere hari iyo myaka hariho no kuba wariteguye ko abantu abavyeyi bakagufasha kumenya ivyo giyemo hanyuma ivyangombwa no byo utonagira ubukwe
uzobugize isanganya ni wabugira ibyo utabifise ntukarongogwe n'umuntu atagukunda cyangwa ntukarongogwe n'umuntu udakunda ntukarongora umuntu udakunda bizaba bigoranye niho bitangura gupfira ntibishoboka nimuzopfa mubaye kuko urukundo rufise inkomezi nyinshi cyane urukundo rwihanganira ibintu byose burya no kwihangana kuva mu rukundo ufise muri wewe iyo ufise gwishi wihangana cyane iyo ufise gwishi ukunda uwo mwubakanye umwihanganira cyane iyo ufise rukenaho naho mu guteranya akanya gatoya uraramwirukanye muramugwanya kubera hari utugeso usanga utaruzi nibisanzwe kuko urabona n'umwanya wa fiançailles ubusigaye ugoye abantu bareshanya kuri Facebook no kuri Instagram bakaba baracomokanye cyangwa bagahura muri boîte bati tuje muhira tubivuga ngo twibanire cyangwa bagatahana uwo munsi bagaterana inda bagaca bagumana mu nyuma bati rero tugumane hariho umwanya wo kubanza kumva neza ko uwo muntu eske niwe mugore wawe uramwumva mu misoko no maraso urumva atembera uwo muhungu ugiye kurumva ko ari gukunda kuko ni wakunda ugasanga ukunza amafaranga ntukunde wa muntu ubutunzi bw'umuntu bibiri bivuga ngo bwambaye amababa hari umunsi uzoshikayo amafaranga akahava uwo muntu ntimuzokubakana hari igihe uzohuna mwabahungu mugasanga ngo ukunze tayi y'umukobwa ejo azoshika imbere mu rugo ajye atahura ajya iwabo cyangwa umutera inda nayo ishimugwa ukundi kuntu ubona agwara irekwa cyangwa ibindi bintu yataye usange ntayo kibona bizokubuza kujya kunuranura hanze niwahura n'abafise taye nk'imwe wareshanya wa mukobwa rero ikintu cya mbere abantu bagomba kwicyangombwa ni urukundo ni ukumva ko ufise izo nguvu zo kwihangana ukihanganira uwo mwubakanye mu kintu cyose wumva cyo mushikira icyo utabifise nturongore ntunarongokwa ego Apotre Mbayahaga Isidore nibaza yuko turayaze byinshi kuvyerekeye yantu karumvise arumva yumvise ni hakajambo kamwe canke tubiri kugira dusobore gusoza kubwira nko gwaruka canke abavyeyi bubu canke bari kubadukikana muri rusange bo ubwa mbere ho nuko abantu bakwiyegereza Imana kuko ibintu biriko birayovya abantu ni byinshi kandi ibintu byose biza bikayangana Satani ntaza yambaye amahembe na zanzana byavyinyo bahora berekana bacafye ngo oya aza mu ishusho yo mu marayika w'umuco aza kwereka ko ari mwiza mugabo raba neza iyo ari karakujana yagushikana abantu rero ushobora kumenya izo mpwemu mbi mu gihe utabaye mu bwiza bw'Imana ni wegera Imana niba mara kwegera Imana ikintu cya mbere kuzanamo muri wewe ni inkomezi za mpwemu yera iyo uzifise rero uba ufise maturite ikwiye yo guhangana n'imiyaga yose iyo yozerana mu isi ugasanga na wa munezero kuko ubutunzi naho buronka Imana itarimo Imana yonyine ivuga ngo nitanga ubutunzi kandi butagira mu mubabaro ni byiza rero ko abantu bamenya icyo Imana bashakamo icyo yo guha cyose ukapfa kumenya ko ari Imana ikiguhaye nubwo cyuba gito nubwo uwo mugore cyangwa umukobwa w'umukuye umuryango Kenya ukaba ari Imana imuguhaye ejo bazotangara kuko Imana aho yinjira n'umugisha rero nta kindi kintu novuga abantu bakwiye kwigishwa abavyeyi bakamenya inshingano zabo ku bana babo abana bakamenya yuko hari ibyo badashobora kwimenyera bo nyene batabajije abavyeyi canke batarinze kubaza ababibayemo ingene bimeze abantu bakakwihutira ibintu byose bibahamagara ahubwo bakatangura kumenya uko bari ingene bangana inkomezi bafise nizo ibyo bagiyemo zifise musanze bidahura baza muri ndiri ni byiza rero ariko inkomezi nyose nyinshi burya ziva mu masengesho ego reka ndabashimira Apotre ndabashimira ko mwatwakiriye neza cyane rwose kandi n'ikindi gihe tuzoshobora kubarondera karibu jewe ndi hano icyo mvuze guterera cyose nzogiterera ego murakoze cyane rero bakunzi ba STV murako muraturaba turi kumwe na Apotre Mbayahaga Isidore nibaze ko mwaryohewe mwumvise ubutumwa bwinshi kuvyerekeye ingo n'imiryango byo byose reka ndabashimira dusubira mu kindi kiganiro ciao Every story matters.